Acho best agmantelefone ku telefone yewe muhaye yarapfuye. Aho rero muzomenyana. Si abafana ba STV murakoze bazareka gusezera. Icyo no mugenda mbwiye best nuko yasanze nyene mwija misi ngwaye. Aho yancengitereyo bose yasanze ngwaye ariko umunsi ndamuvume naje azombona. Kore gutega shaka ko ntava no ngaha ko iri ntanarubonye kandi waziye ingene wavyiyemeje. Numva ngaha. Cyane numva ngaha. Natwaye urwo rupapuro rwemeza yuko amafaranga we murafinata amafaranga yaguze umwana w'Imana we. Shasori vrema basira butahe je nzorurondera. Yewe nta naje kurondera urupapuro. Bon Ubuto nigikunda icyo. N'uyu munsi utekereze. Buryo urazi ko atamahoro ufise. amahoro ndi nayo. Nta mahoro ufise igituma atamahoro ufise ntavyuze. Je urwo rupapuro nkiri ubu. Wowe ni uzompayo mahera. Pardon. Sinari nafashe ibisuma. Wowe ukambwira ngo bareke. Ngo azoze kuzana urwo rupapuro ngo urarindi. Sinari nabafashe. Je nzomfata mugabo kuko je nta deni. Wowe uri muyabira kuko uzotegezwa wishuzwe. Ko ni wambwiye ati ndaza aho bari. Nzogenda ntorwo rupapuro ndaruza. No kukubwira yuko je nzoza njemo. Nzoza nambaye ikirato canwa. Umupira wanwa. Ipantaro yanwa. Ni mask yanwa. STV every story matters. Ndabaramukije mwese abafana ba STV ndabwira ko ndabakunda kandi cyane murabizi ko dukundanye. So hari umuntu anelefonye wa muhungu juste wari mwishwa na best ivya telefone namwe murabizi telefone yarayisubijwe ariko rero sinzi cyo telefone sinzi cyo kundondera ngaho kazi jembye ngo arashitse ariko rero ingorane peut-être waje kumvuza kwa rupapuro ariko rero just agenda kurondera kwa rupapuro sinagenda kurondera urupapuro yantumye nta nuwo mbona deja sinzi ko ndamubona neza sinzi imba yaciye hehe shenda namubona mbere bro bite ni sawa Kubera umeze neza ndakuramutsa ashatse shawo sawa nta kibazo ndamutse ushatse we nama yarafise kuguhereza bro umeze neza none meze neza ndashimira Imana mbe warakize ko meruka uri mu kwitaba Imana witaba Imana none si ibintu kawaida bari bose ibintu bisanzwe nayo Imana igomba kukwakira ari waremvye jewe nzogenda mugasi vuba suno musi nje meze neza yenda komeye ndabona ko atamasarubeti turi musombaye n'amakoti ubu ndi fresh ntubona ko ndi mawiti nyene ukuntu nyene ubwo vraiment ndabona ko meze neza meze fresh ndashimira Imana so je mugabo rero ntugire ngo naho biruko nje neza mugabo nunyankira ikintu njemo ndaza kumera nabi mugabo ugihunze nguma ndukunyene kandi ndibaza abantu baraza kuvyumva canke babibona kubera ikwanze ugenzwa n'amakida ba telefonye ni nkuko no gutelefona ashaka ko tubonana ndakuramutse rero mugenzi wanje none si ibintu bisanzwe ariko hari ikintu nyamukuru mba naje nyene ngamije nyene kukuronderako sivyo nyabaki none we ko wihuta kumbaza ndakubaze juste kukazi ushobora gutera inkwa nakubaza nawe umeze neza meze bom ndashima Imana abona mwi misi ni fresh sha amafaranga ni meshi amafaranga niko akubwiye none ni gushimira Imana tu suraraba nawe ntwe warariye ku mahera yanje aba best na mahinduka wiyo jewe oya vraiment je amahera igihe mwayahana nizire ko takamera wari wigeze uzana wewe umusubazana ugira ngo nari ndabizi yuko muri abagenzi nawe Mana yanje none wowe ukuraka uje kwishuza kandi urazi ko aravuze ko ayihebye je mbenzi ngo ayihebye gara polisi kuko jewe ntacenyagiriza iyo mpungu nta kintu je nigeze ndamutwara uradodora ntudodora ndabigufa nese ndikunda dodora Yesu Kristo Mana yanje bite so kanda kubona ndagukeneye Mana yanje kaka nje kwanza akeneye wewe ingo basi tuvugane sibuke ingo tuvugane mademoiselle urigenda nana mademoiselle sawa sorry basi telefone yiwanje ikora akazi ariko kubera telefone wayitwaye turi kumwe rero iyo namuzana byo kwita ko genda umusuma cyeko nagufashije peut-être hajya bari bazi ko agiye kwigurisha amafaranga tukayagabura orke atari ivyo jewe rero nkubwira ikintu kimwe burya je keshi simvuga meshi canke iyo bishitse ndavuga meshi iyo bidashitse naho simvuga meshi kubisanzwe ikintu kinzanye ni kimwe nyabaki none urazi ko wakanagaye unzanira abantu muhira
kwanza we ntiwana kwanza mwarakoze ikosa mwara menga muramvumbuye wamenga munkwe munuze uratsi ko nani gusa sikukuvumbura kubera ko wowe telefone wari uyifise n'iyabandi kandi wowe nturiyopeje urumva nturiyopeje rero ufite telefone apa ariko wowe wogira ikibazo na jewe nogira ikibazo uti gute agiye kwitwara avuga ati buye bari kumwe naka kandi mu kubifata naka niwe bajanye bacavuga ati okay wewe muzane urazi hari murazinanye arana gutohoje naho kujana kujanye batohoje ngaha gende utohoze no kwa mahinduka kuko mahinduka ntituvukana umviza nkubwire we nushoba mahinduka sikia kwanza umwana wiwanje sikia kwanza kandi mahinduka sikia kwanza wiwanje sikia kwanza ico twapfana caraheze sikia kwanza we nubanza kumpa mape yose kuko mwarakundana kandi icyo kintu waragitoye sibyo kandi turetse n'ibyo ushaka gisa ni phone woyize mbone yuko ntaje gufite inata iyi yaba make yaba meshi ndagenda ndazurankurikirana kuko ari ibintu byinshi ngaho usaba muri telefone yiwanje wanguriye naguriwe n'amahinduka waguriwe na jewe ibi byose si mitungo yiwanje mu gwa mugwa amafu tuzi katare wayinguriye tafaza ngira ro wayinguriye kamera abwira ikintu kimwe n'impuzu ndazikwambura kandi direct ubunyene erega nako ndavyita bitonyo umviriza hajya nuko utaje wambaye izi mpuzu je nabaguje ndazibona nazibonye umunsi umwe zambaye sinzi ikiganiro mwigeze gukora ka warazambaye ibirato impunzu kira kitu byote urera muri shop wa Kenya usigaye wabaye imbesire wamenye ko hasigaye hagaragara ati ngiye kwa beste kuvyingukiramo cyangwa mbwira ikintu kimwe kama waruza homba wari kwanza ukantelefona kwanza murazi ko mutigeze mu telefone yego nane bijya n'amakosa cyane ubu telefone zaraje bashaka kubwira umuntu uri hehe uri muhira kugira dufate umwanya tuwo guhuriya gatuyage sawa basi kuri ryo kosa nakoze kubazana ndambabarira ibaze je genda umuntu ndakutisha bugufi vraiment sorry muguza sina ku telefone yego na je ni yadukiza ndodora ngamu banku kumenya peut-être ari gari kumbura kwera ngani ku kazi abantu eske hari wanje niho habi bikoko asiko nakubwiye mwe mwakoze ikosa yo gutaza mu telefone kandi ikindi naco rero urazi isezerano twasezeranye uragibukaho yego sawa rero urupapuro ndaguhiki urupapuro rwaye uko twasezeranye nturuzi yego ndavyibuka ariko ntago ndagenda kurondera nturaje kurondera gute sinaguhaye akazi je shaka kuvuga menshi meze nabi mwimisi uyundi munsi nkubwira ikintu kimwe hari umunsi uzombona neza cyane kandi rero icyo nyanda kubwira tuva ngaha dusinyiraniye n'abantu bari ngaha yuko amafaranga dushinze irindi isango ntabanduka irindi sango gute kandi twararishinze de wewe uko wibuka twashinziriye jewe itariki ndayibuka no ku rupapuro iriko kandi kubivuga ku munwasi nimba uvyemera utavyemera ntago tumuzozane gwawe je urupapuro rwanyu nzoruzana kwanza hageze je nzokuri umviriza mira aravyumva wewe uzomuha urupapuro ubunyene ni wazoza kunyishuza kandi ndazi muzoza muzananye Chivyo ndibaza kweri iwanjije nta ngorane kuko amahera ndaza aho nzoyakura abantu bose baravyumva iyo si ngorane sawa nato wewe urazana urwo rupapuro turabiyo tariki sivyo uko yavuze ko imbere yaruriye wowe tuzana itariki turabe ukuntu imeza mintu bizogende neza deja nako rizuba rirerire wegende ujyama bavuze ko ugwaye shogenda nabi kandi yaba ntameze nabi abose najyanda batatse abaho impiri ura mwese nabahimbiri na ex wawe ko mwaramba baje gushikana ex wawe nyene yambwije ukuri yuko wewe uri mahinduka nyene nkuko wiyita gusa iryo zina sije nawe ni wambwenda gukorera iyo robo ariko ntavyo nari nzi yuko bakwita mahinduka niho byari bihuriye n'ivyo turimwo mu sawa rero ideni wibuke yuko ideni ntiriherana wa muhungu ivyo ndabizi wavyibuka ivyo ndabizi sawa reka ndakubwira ikintu kimwe Mirihe ngo itariki kagera nawe waze umviriza ikintu ndagutuma urupapuro arukwereke je kwera narubuze sawa ntana kimwe waravyemera mane ushaka n'ubugenzi buzoce bupfa ubugenzi bwiki ani n'amahera makeyi sindaguheraniye nzokuriha none Samira yabuze hazafata ico kirato apatika butura patera umupira nayarimwo ngabo narimwa nayarimwo gute isayo nyene iri muri 50 miri nta na phone afise none tayo mfise ega amahera naba muri telefone gusa cyane cyakubarugo
cyo nzisho niko nemera ko nzokuriha hanyuma ubaye matafone ufise kandi wese wambara kandi wambara n'ikintu nagukore ntiwanandishe ese kurumva ko kabaro je none nimba nakurishe ukanyemerera kunkopesha je nkemera ko nzokuriha ngoranira he ndagwaye yabo no musi usanze ntagwaye tuguca twicana je nawe uko kazi warakampaye mugasi ndajaye none si wabona barekuye si wona tumvuga yuko byose uzoze kubizana cyane ukuri mbabara navyibagiye meranire nabi mimi oya umva ukeneye iki navyibagiye imbere y'abantu bon ego je navyemeye basi ya gikone naho basingira ngo sinzi nyamba mwara repostinze bagize tuzaru gisubiza inyuma wewe bumve yuko utevyemeye navyemeye ko nzogira ko nzorondera muga ngana nagifisemo je nati kubera impamvu nzi yuko fisi ibimenyetso bigaragara yuko wewe wemeye yuko uzoja kunzanira urupapuro cyane ukuri sindaja kururondera none dukore gutega shaka ko ntava no ngaha ko iri ntanarubonye kandi wazi yingene wavyiyemeje numva ngaha cyane numva ngaha natwaye urwo rupapuro rwemeza yuko amafaranga we murafite nata amafaranga yaguze umwana w'Imana wewe cyasori vrema basira butahe je nzorurondera yewe nta naje kurondera urupapuro bon ubuto nigikunda icyo numucu bigenza gute none kunda nakubwiye nshirira aha bon nakubwiye ati mbabara je sindaja kururondera muga nzorukurondera navuze nshirira ndarukure hehe nakubwiye sinaguhaye umwanya haciye imisi ngaha misi yaje si myinshi ko nakwezi kurahera sadushwane wewe mbere y'abantu neze turashobora gushwana ya nitwoshwana muga jewe naravyibagiye pardon no kugenzo ja kurondera ivyo byo kwibagira ntibibahomire ntibibaho gute none sinavyibagiye ko tukuvuna kenshi ngo basi kutanyibukije basi narakwibukije oya vraiment urabeshe je navyo bigaze ibirori bya hehe navyo bigaze unyibutsa basi rero ikintu kimwe ndakubwira kimwe ufise mu buzima nta kintu usigaye witaho ikintu umuntu yagutuma oya nukuri navuze pardon kuvumbura abantu ya vraiment basi subira inyongera undi mwanya jewe nzogenda kukurondera basi we niwe umwanya wewe ma indwi zibiri desomene ega desomene sinzoba nkeneye urupapuro gusa nzoba nkeneye wa muntu nyene rya deni na ya mahera urumva ikintu nzoba nkeneye sabasi naco nyene ufite ideni na ya mahera yanje naco basi mpa sinorujya ego none kwibibaza wowe koya basi ni wowe uride mugabo gwiwe imbibaza zaruri kuvuga ko zararuriye ni accident shaka ahubwo nzoja no rero ni accident mbaye ko naravyibagiye uraje nkubu nuko nibagiye kuza gukoresha photocopy ya rujya rundi nari kuruha nk'umuntu akarumbikira acha rero uzusanga yubizo bona nje ni accident yabaye vraiment pardon mundi mwanya nk'imisi mike yaje nzogenda kururondera nabara mu bintu byinshi cyane n'ukuri ikintu kimwe n'uyu munsi utekereze buryo urazi ko atamahoro ufise amahoro ndi nayo nta mahoro ufise igituma atamahoro ufise ntavyuze jewe urwo rupapuro nkiri ubu we ni uzompa ayo mahera indagwamara jewe oya nyimba warampaye ideni umviza kugira pardon sinari nafashe ibisuma wowe ukambwira ngo bareke ngo bazoze kuzana urwo rupapuro ngo urarinde sinari nabafashe je ntuzomfata mugabo kuko je nta deni wowe uri muyabira kuko uzotegezwa wishuzwa ko ni wambwiye ati ndaza aho bari nzogenda ntorwo rupapuro ndaruza je nakubwiye ko nzogenda mahinduka mu rupapuro afise ndarukuzanire je sinabwo nzokura amafaranga nta mafaranga je wampaye kandi nta muzo nambaye vraiment jewe no munsi nkuko nambaye ivyera nta kosa ashobora gukora nambaye ivyera sivyo je nakosa mfise vyerekana iki je nakosa mfise umvirize ibi vyerekana iki amahoro kuba nambaye ivyera mugabo ikintu no kubarira umunsi naje nambaye ntwari uragenda uri mu idarapo ry'u Burundi urigero ubona ibara ririmo rya ntwari mana ntaririmo ariko jewe nambaye ntwari gusa je nabwiye ko navyibagiye kuvyibagira mahinduka nawe kizima muri sakagenda kwiwawe no gwagwariwe n'imbeba je navyibagiye mugabo nota mikenya basi nkubaze ikintu kimwe basi urabona ati ko nirabu yego pre muri rabura ngira ikintu kimwe muri rabura premier ndashobora no kukubwira yuko je nzoza njemo nzoza nambaye ikirato ca ntwari umupira wa ntwari ipantaro ya ntwari ni mask ya ntwari uzomenya oya je nta misi zoba ndumumesha cyo gihe je dans 4 jours nzuba nakuzanira ipapuro rwawe duharire basi tubishire mu ngiro denjuru basi nakubwiye imisi ne oya itanu ne kugumuye oya ego basi nkorohereze nkorohereze basi ndaguha umwanya ko rupapuro wanashaka ukiruzana uzona rucishe nandi witonde urabe ivyari byo ibintu tufaciye n'amafaranga yawe afitiye ndaguhaye indwi yose sawa merci ndakorohereje sawa merci abantu bazovuga ngo sinakorohereje
gusa sana gutera ivyo gira byose jewe ntunde kwishavu ko jewe nta abafana ba Steve jewe nta mahera yamaye nta mpuzu yankopesheje nta n'ibyatanguranye bro jewe ndiko ndagusutera gusa kugira uronko twawe tekereza sivyo akari nyuma karahinda hano mu jewe nana gusubiriyemo ndiko ndagusutera gusa kugira uronke amahera yawe naho urumenyesha makuru y'ivyo ntibindaba nabigusubiriyemo nta mpuzu wamaye we gwarariwe n'imbeba jewe mu mwanya ngende kururondera musinaje nambaye noir nta na rouge irimo nta na bleu irimo nta na white zo irimo rero best kubera yaguhakije ubu naho ubwo mu best nuko yasanze nyene mwija misi ngwaye aho yancengitereyo bose yasanze ngwaye ariko umunsi ndamuvume naje nzombona ntigira umusazi je no kugusezera sindashaka sino gusezera kuko ndazi ikintu kimwe mwanya ari umwanya ashobora kugaruka ubunyene erega ubu ntivyazezwe sawa nta kibazo jewe baseka ndakurondera urupapuro rwawe sivyo ndakurondera urupapuro rwawe ndaruronse nzoruzana abantu imbere baravyumva yego ndibaza baravyumva ndaruronse nzoruzana sawa wara dusezerana muci nyambari muci nyene masesa sinzi ni kirundi yo mu gikura mwe we rero taha jewe nukuri ngenda kurondera urupapuro rwawe nta birenze ikindi naco best aguma telefone ko telefone yewe muhaye yarapfuye aho rero muzomenyana si abafana ba STV murakoze wazareka gusezera icyo no mugenda mbwiye best nimba zoraba ukuntu ibintu byose twakoze nyamba zorona ibiganiro byose bizoca ko kuri mwe bica nkeye azomenye yuko ikintu gihari ujya naramuhakije kandi rya telefone yiwe nta gaciro ifise sawa byere muzomenyana so telefone yayitere ya 30000 nawe nacho so abafana ba STV makoze ni umpate mbi au tatu so abafana ba STV makoze udukurikirana ndabakunda cyane Imana iba hezagire gose STV, every story matters.